Zabarafunga amesha makuru bababuza gukora kugira abarundi n'abarundi kazi baronka makuru atomowe kandi atohojwe biri mu bituma igihugu cyacu kitarutera imbere. Baje gutanga kubarekura mu by'agateganyo, twizeye yuko bigiye kwenda neza, dosiye yuko ijya dosiye ciba karate sans suite. Tuvuye muri sentare nkuru y'igihugu ya Komine Ntahangwa na parike y'igihugu ya Republika ya Ntahangwa, aho twavuyeyo tuca turanagenda muri parike general muri parike nkuru ikukira sentare iswe imanza ya Ntahangwa. Ikintu cyatuzindukanye sikindi, hariho abamenyesha makuru bikimenyesha makuru cimbere magazine babiri aho bahagaritswe bapfu itariki 18 ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2026 bahagarikwa n'abacamanza bakokira sentare igihugu ya Ntahangwa, harimo n'umushikiriza manza umwe bari kumwe aho hari muri quartier Mutangano muri zone Gihosha muri Komine Ntahangwa, aho sentare igihugu ya Ntahangwa yari ramutse iza gushira urubanza wari rwacitse wacu masentare wabena banduka, ndetse hari haheze imyaka 10 irenga bariko baraburana urubanza. Rero nkuko biri abamenyesha makuru mu muga kumenyesha makuru azikara kurondera inkuru cyane igihe sena igomba gushikiriza ahantu, umenyesha makuru canke umurundi wari wese arafise uburenganzira bwo kuza gukurikirana cyaye kuraba ibintu sentare iriko kuzere kurashikiriza arashikiriza, kuko na sentare burya sentare igomba kuja gushikiriza itongo canke gushikiriza imanza zabena banduka, kuko sinitongo gusa kunzere byose byabena banduka irandikira abatware b'abantu n'abakamenyesha ababuranyi bose ndetse n'ababanyi n'abanyagihugu bakaza. Rero twaratangaye cyane twebwe mu ishamba rishoto nk'ishamba n'agati y'akazi na muntu tubanye hote bujya muntu, twumvise umenyesha makuru avuye mu kimenyesha makuru kizwi n'amategeko kizwi n'ugo rwa leta CNC bafise ibyangombwa bibaranga amakarata bakayerekana, babonye afise ibikoresho by'akazi kamera bakaminuba, umupolisi akabinuba, abacamanza bakabinuba ko baje kubafata amajwi bagaca babahagarika bakagira ko bakabapfunga. Urumva twege muri ejo tukameme ntwabyakire neza, twarababaye kuko mu bisanzwe ibyo abacamanza bakoze ndetse n'umushikiza manza muri sentare na parike ya Ntahangwa Komine Ntahangwa nukuvuga bahonyanza amategeko y'igihugu, bahonyanza amategeko y'igihugu n'agateka kazi na muntu cyane mu gihugu. Barahonyanze ingingo ya 39 y'ibwiza shingiro ry'u Burundi, aho ivuga yuko atamuntu numwe ashobora kwakwa uburenganzira bwo kwidegemvya cyane ashobora gupfungwa mu gihe bidaciye mu mategeko, bizo mategeko canke ngo biboneke neza bigaragare yuko ashobora guhungabanya umutekano w'igihugu. Aje twibaza none umenyesha makuru ashitse ahantu sentare ije gukora igikorwa cy'igihugu tutaburane. Rero shimye guca ngo mfashe kano kanya kugira ngo ko mu nkundiye mukaza kudusaba kubaza cyo tuvuyemwo ngire impanuro n'inkebuzo mpaye abacamanza, kuko umucamanza n'uw'igihugu kuza gushikiriza urubanza ubuje mu gihugu cy'igihugu si cyo wawe, kuza guca urubanza ni igihugu cy'igihugu si cyo umucamanza. Ni ukuvuga umurundi cyangwa umurundi kazi wari wese kuza kuraba ko birakorerwa ahantu kugira arovwe ivyo yabonye ababibo kuvuga canke inkuru ishikira abantu batandukanye nta kosa ririmwo.
yoca abacamanza abamenyesha makuru baka uburenganzira bwo kwidegembya nkuba bari bamaze iminsi ibiri bari mu gasho. Imagine kuva itariki 18 19 bari mu gasho iminsi ibiri, harimo n'umudamu afise umwana. Mwumva yuko umudamu amaze iminsi ibiri atose umwana tabura n'umwana, umva yuko ivyo bintu twege tuvuga yuko ivyo bintu bigomba guhagarara. Kandi je nabona bw'ikintu kimwe mugase bose hari abacamanza bamwe n'abashikiza amanza bamwe abonye ari mu rwego rwa sentare kwa parike yumva umenga nikibirengeye ntawo washatse aramufunga washatse akamurika. Dutegeza kwisunga amategeko. Twabaye cyane tubonye imyumvire namwe dufatira ku bintu bikomakomeye. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi haheze indwi ntirahera atorewe kurongora ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika naryo ama principe yaryo harimo kubahiriza agateka kazina muntu, kugendera intwari bereye. Intwari bereye gisigura yuko Umurundi ishira kizana hari hose, kuko intwari bereye n'ubutungane bukora ku mugaragaro niyo bakora binyegeje. Umva birabaje nk'ivyo rero bace tubwira abacamanza abashikiza amanza yuko bamenye yuko ubu turi mu ngendo y'igihugu kigendera ku ntwari bereye, intwaro ya demokarasi kwishana no kwizana. Bategeza kumenyera ivyo bagiye gukora byose bakabikora kubateza gukora ku mugaragaro. Abamenyesha makuru barafise uburenganzira kuza gufata amajwi n'amasanamu bigashikira abarundi kugira baze baramenya yuko ukuntu ubutungane bukora. Ndekarabamenyesha makuru n'ubutungane bari mukuri rikabimenyekane kandi ubanza kwabera banduka. Simbona impamvu ari ngo simbona impamvu babuza amenyesha makuru kubifata. Sinubose n'amatohoza ariko rakora bavuga ati amatohoza yoja ku mugaragaro urubanza atarasohoka. Rero intumbero y'abantu bagomba gukora mu gifuri bibakora n'imenyekane abacamanza babihagarike, kuko urwego rw'ubutungane ni urwego rw'igihugu. Tumaze kuvyumva twaje duhaguruka turatelefone tumaze kuvyumva guhereje twiruka gushika no munsi mu gitoro twiruka. Ndabona meshe yuko twace tuvuga twiruka dutabaza inzego zo gutungana abakuriye amacamanza, kuko barafise umushikiranje abatwara, barafise umushikiza amanza mukuru Kizigenza Republika. Iyo parike ya Ntahangwa na sentare nkuru ya Ntahangwa arafiho procureur general ari umushikiza amanza mukuru akukira sentare isuye imanza Ntahangwa. Abo twace tubitura mumaje twaje duhaguruka turabitura birakomera, turabasa yuko turabeka amategeko mpuzamakungu n'ay'igihugu uburenganzira bwo gutoza amakuru, turabeka ibyashingisho rivuga mbere turana n'umutwara parike ya komine Ntahangwa twe twaramurondeye n'ubu twamuzindukiye turanikiranira turakivugana ko nabwenda bashimira rero umugabo w'ubutungane. Ndabashimire cyane mushikaje ubutungane, ishimire mushikiza amanza mukuru Kizigenza Republika, ishimire kandi n'umushikiriza amanza mukuru akukira sentare isuye imanza ya Ntahangwa. Abo bantu batatu ndabwije kure bakoze urugamba, turavugana turabatabaza baravyumva ariko amategeko barategeka yuko abamenyesha makuru barikogwa, ndetse n'umukuru wa sentare n'umukuru wa parike n'umushikiriza amanza mukuru wa Republika parike Ntahangwa vraiment nawe nyine yagize uruhara yatubwiye ati bararikugwa kuko mwamfashe si hari yibere Gitega ntari mwaho. Rero bwa mbere ubona ngo amashimirwa gutunganya muri rusangi bobo babonye babifashemo neza, ego baraje kurekugwa, baraje gutanga kubarekura mu by'agateganyo. Twizeye yuko bigiye kwenda neza, dosiye yuko ijya dosiye ciba karase sans suite, kuko nta rubanza rurimo mu byo tubona nk'abatazira nta rubanza rurimo uko ivyo bagiriza ngo vya Roberiyo je ntavyo mbonamwo. Umesha makuru agiye kwikana rubanza gwaheze ko rushwa mu ngiro iyo ni Roberiyo. Nibatwere kumesha umucamanza bakubise, hari umucamanza bakubise ku rubanza gwagiye mu ngiro, hari rubanza babujije ko ruja mu ngiro, rushwa mu ngiro. Nta Roberiyo rero dusaba yuko bakare sans suite mugara abacamanza nk'abo ntazi barigeza kubene igihugu cyangwa abamesha makuru bihagarare, bamenye yuko igihugu cyose kirafite ibisata byacu n'abamenyesha makuru
nurundi rwego n'ikindi gisata gituma ubuzima bw'igihugu bandanya, kuko amakuru adashikira bene igihugu ntashikira abarundi, n'inzego ivyo zikora ntivyomenyekana, n'ingingo zifatwa ntizomenyekana, inzego zuzuzanya. Dusabye yuko ingendo ihungabanya agateka kazina muntu cyane uburenganzira bwo gushikira amakuru, kuza bapfunga benshi amakuru agasake isaki, kwaka ibikoresho benshi amakuru biri mu ngendo ituma igihugu cyacu ubundi kidatera imbere, gutoteza benshi amakuru no kubapfunga agasake isaki biri mu bituma igihugu cyacu cama mu bihano bitagira izina mu makungu, kuza barafunga benshi amakuru bababuza gukora kugira abarundi n'abarundi kazi baronka amakuru atomoye kandi atohojwe, biri mu bituma igihugu cyacu kitarutera imbere. Turasabye yuko umesha amakuru kumuga wiwe mu makomine yose, mu mazone yose, inzego z'igihugu zubahiriza n'umwuga kugira ngo abarundi nkuru y'imvaho umurenganzira bwo kuronka amakuru no kumesha amakuru bubahiriza mu gihugu cyacu Burundi, kuko bigashingiro ry'u Burundi byarabyemeje. Icyo cyo twamo tuvuge muri Eshoto, dusaba rero yuko n'imano dutanga yuko zo indongo z'ubutungane nkuru zifashe mu guhimiriza kugira ihugurwa kuba camanza bamwe n'abashikiriza amanza bataratahura yuko Uburundi buri muri demokarasi, dutegerezwa gukorera ku mugaragaro kuko n'ubutungane buteza kuja muri demokarasi.